murahawe ikaze bagenzi kuri uno munsi kugira ngo mubane nanje mu cigwa cacu c'uno munsi, mu gihe ibikorane byacu bitera byerekeza ku musozo. Buri wese arahamagarirwa kwibaza bino bibazo: wogejwe n'amaraso, watunganijwe n'amaraso, hari aho yakuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera? Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga ngo gutandukana n'isi. Gutandukana n'isi nico cigwa cacu c'uno munsi. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze ku bw'ano mahirwe uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe, urakoze kuba turi ngaha kubw'ijambo ryawe. None Mwami turasenze kugira ngo Mwami wihange muri twebwe, kugira ngo uguhinduka ugusa nk'uko ugomba. Gutandukana n'isi tukaba bene gihugu b'ijuru, abarivyo dukorera uno munsi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga ngo gutandukana n'ab'isi. Gutandukana n'ab'isi. Kubera iki abana b'Imana batemereye kurya no kunywa ibyo babonye byose? Kubera iki? Impamvu ni kubera ko turi inyambukira n'abakavantara. Intumwa Pawulo yaduhanura ngo abo nkunda ndabinginga ko muri inyambukira n'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Icete ca mbere Pawulo yandikiye, icete ca mbere canditswe na Petero, igice ca kabiri ku murongo wa 11. Bagenzi, turi gukugwa kw'isi twerekeza mu bwami bw'Imana. Iyo umaze gufata ingingo yo koga mu maraso ya Yesu, ucika umwene gihugu w'ijuru. Hano ku isi usigara uri inyambukira n'ingenzi. Bibiliya ivuga iki? Hariya mu gitabo c'Abarewu igice ca 11, igihe Imana ikuye Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa iri kiraberekeza i Kanani, nk'uko nanje naje kubahamagara kugira ngo muve muri Egiputa maze mufatanye nanje urugendo twerekeza muri Kanani yo mwijuru. Hariho ibyo Imana yabariye Mose ngo ababwire, nanje ngiye kubibashikiriza. Uhoraho abarera Mose na Aroni iti: mubarira Abisirayeli muti, mu bikoko byose ibi ni byo mwemererwa kurya, mu bigenda byose byo mw'isi. Igifise inzara cyose ziri n'umwanya hagati, kikagira inzara kubiri, kigatako kikuza, ico nico mwemererwa kurya mu bigenda. Ano majambo ariko arabwirwa abariko berekeza muri Kanani yo mwijuru. Ingamiya kuko naho yuza ariko ntigira inzara ziri n'umwanya hagati, iyo ni gihumanya kuri mwebwe. Yemwe bantu muriko murerekeza i Siyoni mu bwami bw'Imana, ingamiya ntimukayige, ni gihumanya kuri mwebwe. N'inkezi kuko naho yuza ariko ntigira inzara ziri n'umwanya hagati, nayo nyene ni gihumanya kuri mwebwe. N'urukwavu kuko naho guza ariko ntirugira inzara ziri n'umwanya hagati, nabwo ni gihumanya kuri mwebwe. N'ingurube kuko naho ifise inzara ziri n'umwanya hagati, ikagira inzara kubiri ariko ntiyuza, nayo ni gihumanya kuri mwebwe. Bagenza abantu bari kubarerekeza muri Kanani yo mwijuru, ntibarya ingurube. Inyama zabyo ntimuze muzirye, n'imivyimba yabyo ntimuze mubikoreko, n'ibihumanya kuri mwebwe. Mwabibonye, ibi nivyo mwemererwa kurya mu biba mu mazi byose. Ibiba mu mazi, mu biyaga no mu nzuzi, bifise amababa n'ibigaragamba, ibyo nivyo mwemererwa kurya. Ibidafise amababa n'ibigaragamba byo mu biyaga no mu nzuzi, ibigendera mu mazi byose, ibifise ubugingo byose biba mu mazi, n'umuziro kuri mwebwe. Nk'akarorero, ibiribwa
ni nk'ingege ifise amagaragamba ikagira n'amababa, ariko isomyi ibuzemwo kimwe, ntago yemerewe kuribwa. Abantu biyumvira ngo bino byabwiwe Abisirayeli haba namba, kubera yuko ibi niko byari biruhereye kera hose, ntibyaje ku Bisirayeli. Hariya mu gitabo c'Itanguriro, mu bitungano byose hariya mu gitabo c'Itanguriro, Imana yabariye Nowa ati mu bitungano byose bitazira no mu bikoko byose bitazira utwaremwo ibigabo ndwindwi n'ibigore ndwindwi byabyo, mu bikoko bizira naho utwaremwo bibiri, ikigabo n'ikigore cyaco, no mu biguruka mu kirere utwaremwo ibigabo ndwindwi n'ibigore ndwindwi, kugira ngo uruvyaro rwabyo ruze rurokoke rubone gusubira kubaho mw'isi yose. Itangura igice c'indwi ku murongo wa 2 n'uwa 3. Ngaha tuhabonye ko uhereye mw'Itanguriro hariho ibizira n'ibitazira. Ingurube zaremwe gukuraho imicafu gusa, abantu bahisemwo kubazanya barega ingurube igenda gusa kuzana imicafu ikayishiramwo, abantu nabo baca bagiye iyo micafu. Ibyo kurya by'abatahajuru mwabibonye. Imana ivuga iki? Sinzova mw'isezerano ryanje, sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje. Zaburi ya 89 ku murongo wa 34. Ntituzirya ntitujya ibizira bijya bisi, twebwe byaratunaniye kuko turi ingenzi n'abakavantara. I Kanani wacu ntibajya ibizira, kuko ameza yose yuzuye ibirutsi n'ibishishi. Atahantu hasigaye uyo azokwigisha n'ubwenge, kandi azotahuza ubutumwa nde? Mbega n'abacutse bavuye kw'ibere. Yesaya igice ca 28 ku murongo w'8 n'uw'9. Vino niyo mucokoranyi, ibiboneza nivyo ruyogoyogo, kandi ubidandabagiramwo wese ntagira ubwenge. Imigani igice ca 20 ku murongo wa 1. Mbega mwari mubizi ko abantu inzoga Bibiliya ivyemeza yuko batagira ubwenge? Erega ntibagira ubwenge nyene. Reka turabe, nindagira ngo yo, nindagira ngo agwe, nindafise imitongano, nindafise inguma atanyanduruko, nindafise amaso atukuye, n'abatavirira vino, n'abaja kurondera izituriranije. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 30. Ntukitegereze vino itukuye ibibatsi mu kirahure igashoka neza, uburuhira ijyana nk'inzoka igakomorana nk'imvuvyi. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 31 gushikana ku murongo wa 32. Amaso yawe ugahava yarabisha abagore b'ivyigenze, umutima wawe ukavuga ibidadi, mbere ugacumera nk'uryamye hagati mu kiyaga canke nk'uryamye ku mutwe w'umuringoti wo mu bwato. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 34. Ugatangura kurota uri muri Amerika kandi waraye mu muserege, maze ukavuga uti barankubise sinababara, baranyegaguye sinavyumva, nzokwikangura ryari naho nyene nzosubira kwirondera. Imigani igice ca 23 ku murongo wa 35. Nigeze gusanga ahantu hamwe umugore ariko aranyinyirana n'umugabo, vyanse yuko umugabo ataha. Iyumvire rero, uranyoye ikintu kitumye urara mu muserege, wabuze niyo utaha, hama wamara kuvyuka mu gitondo ugaca usubira kuyirondera. Mbega hano ubufise ubwenge? Bibiliya ntibesha, ivuga ukuri. Unywa inzoga ntagira ubwenge. Bamwe bavuga yuko mu bukwe bw'Ikana Yesu yoba yarahinduye inzoga maze agatuma abantu batakaza ubwenge. Yesu yavuze ngo, arababwira ati umuntu wese ahora abanza gutereka vino ziryoshe, maze bahimba akabaha izitaryoshe, ariko weho iziryoshe nizo wabitse gushitsa ubu. Yohana igice ca 2 ku murongo w'10. Rero ngaha abantu bace bavuga yuko Yesu yoba yahinduye amazi vino.
yahinduye vino inzoga. Yamara si uko bimeze. Vino ituriranije ni kuvuga ngo bashizemo umwambiro icika ikinyobwa kiboreza. Hama umutobe w'imizabibu w'umwimerere utagiyemo umwambiro ni ikinyobwa kitaboreza ciza. Bibiliya iravyemeza neza. Yesaya igice ca 65 ku murongo w'8. Uku ni uko Uhoraho agize ati, nk'uko ihondo ry'umuzabibu riboneka ko ririmwo umutobe, bakavuga bati ntuwurandure kuko ugifise ikimazi. Bagenzi, ihondo ry'umuzabibu, umuzabibu ushobora kuvamwo umutobe iyo batarawuturiranya ngo uhinduke inzoga, aba ari umutobe mwiza, ntibashobora kuwusesa. ariko iyo umaze kuja mu mwambiro, ikiba gisigaye ni kuwurandura no kuwusesa. Rero Yesu mu bukwe bw'Ikana ntiyahinduye amazi inzoga, ahubwo yayahinduye umuvinyu umeze neza kandi umutobe umeze neza w'imizabibu. Impamyo ni impamo, kubera yuko ushatse kubiharira ahantu henshi muri Bibiliya bagiye banywa inzoga, bagiye baboregwa. Noneho hano bavuze ngo wari umutobe, vino iryoshe. Abanywa inzoga nabo basanzwe abizi yuko zirura. Rero Yesu yahinduye amazi umutobe, nawe ashobora guhindura ubuzima bwawe. Kurya ibizira no kunywa inzoga kw'abisi bibazanira kurwara indwara zitandukanye: guta umutwe, umutima, kanseri, kubabara mu ngingo, umubyibuho w'umurengera, umurindi w'amaraso uw'umurengera, rubagimpande, indwara zifatira mu bihimba by'irondoka hamwe n'ibindi. Ano masanamu nashoboye kubereka ni amasanamu yerekana abantu bapfuye nabi kubera kwihereza ibizira. Ano masanamu y'abantu bapfuye nabi kubera kwihereza ibizira. Twashika iwacu heza mw'ijuru no mw'isi shasha itagira icyaha, tuzokwama twirira kuno. Yesu yaziruye ibyo kurya byose muri Matayo igice ca 15 hamwe no muri Mariko igice c'7. Ariko nange ndababaze, Yesu yahinduye ibyo kurya byose, yaziruye ibyo kurya byose. None haraho murasoma yuko Yesu yaziruye ibitari ibyo kurya maze akabihindura ibyo kurya? Bibiliya ivuga ko Yesu yaziruye ibyo kurya. Rero Yesu ntiyaziruye ibitari ibyo kurya, yaziruye ibyo kurya, kubera yuko hari ibyo kurya byari ibyo kurya bivanye n'ibintu runaka byari bitanguye kugirwa mu gihe ciwe ibizira. Yesu rero azirura ibyo kurya kugira ngo ababyihereje bose babyihereze bashima. Ariko Yesu ntiyaziruye ibitari ibyo kurya, kubera yuko Yesu yaba yaraziruye ibitari ibyo kurya, tuba twihereza igitoro, tukarya amanyanda n'ibindi byose tukabyihereza. Ariko Yesu mu by'ukuri ibyo ntiyigeze abizirura, kubera yuko si ibyo kurya. Reka turabe Petero mwiyerekwa. Petero mwiyerekwa yabonye ikintu kimeze nk'igihuzu gitekeyemwo ibikoko byose bitandukanye byo ku isi. Abwirwa ngo hazwi ijwi riramubwira riti, va hasi Petero ubagurye. Petero yaye, mwami, kuko ntigeze ndya ikizira canke igihumanye. Petero yabonye ibi, ya majambo yo muri Mariko n'aya majambo yo muri Matayo yaravuzwe. Petero yari yayumvise. Birantangaza cyane kuba abantu bo mwa kino gihe bigira abanyabwenge gusumbya Petero, kugeza naho bobo batahura yuko Yesu yaziruye n'ibitari ibyo kurya. Kandi Petero wewe yaratahuye yuko Yesu yaziruye ibyo kurya, kubera ngaha Petero avuga ngo, mwami, kuko ntigeze ngikizira canke igihumanya. Gushikana n'ubu Petero ntiyari bwajya ikizira canke igihumanya. Rero niba Yesu yari yararekuye ngo bajye ibizira n'ibihumanya kiriya gihe, Petero ngaha ntiyari kwirirwa yanka, yari guca atora akabirya
iki ni igihamya cyerekana yuko ibyo baharura kuri Yesu atari byo, baramubeshera cyane. Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri, riramubwira riti iby'Imana ihumanuye reka kubyita ibizira. Abantu babona Petero ngaha kari ikijuju, bobo bavuga ngo k'Imana yari ibihumanuye, Petero yari guca asimbira ku mbwa, ku ngurube, ku isomyi akabijya. Ariko ngaha inkuru irangiza itwereka yuko Petero avuga iby'Imana yari yamubwiye, arababwira ati ubwanyu murazi yuko kizira ku muntu w'umuyuda yifatanya n'ubundi bwoko canke kwamugendera, ariko njeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu niti kizira canke igihumanya. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Ibyakozwe n'intumwa igice c'icumi niho turi. Bagenzi, ngaha Petero arerekana yuko Imana itari kiramubwira ibyo kurya nyabyo kurya, yamara yari kiramubwira ibyo kurya byo kwamamaza ubutumwa bwiza. Yari karamubwira ubutumwa bwiza yuko agomba kubarira ubutumwa bwiza abantu bose, kandi ntihagire umuntu asubira kwitwa ikizi. Yesu yavuze ngo ni njyewe muzabibu ukuri, namwe muri amashami. Uguma muri njyewe nanjye nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko atacu mubasha gukora mutamfise. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 5. Mugenzi, reka kwishigikira mu binyoma, ntubeshe ngo tujye ngaha tubeshanye utubwire yuko kunywa inzoga harimo inyungu, naho tworeka Bibiliya tukayishyira ku ruhande. No kunywa inzoga itera indwara, nta nyungu n'imwe ushobora kumbarira ukura mu nzoga. Rero tureke kubeshanya, urondera ibindi, emera yuko byakunaniye, hamusaba ubushobozi Yesu, kuko ataco tubasha gukora tutamufise. Kandi na Pawulo yarabivuze neza, ishobozwa byose n'uwumi inkomezi. Abifilipi igice cya 4 ku murongo wa 13. Abandi bavuga ngo Pawulo iyo basomye mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 1 gushika 5. Bamwe bavuga yuko Pawulo yerekanye yuko abantu batagomba, Pawulo yarekuye ngo abantu bajye ibizira. Pawulo yakoresheje kuziririza bijanye no guterekera. Babandi baha amazi bakababwira ati ano mazi imbere yuko uyanwa ubanza ugira ibi, imbere yuko urya umuceri, uno muceri mu kurya uzogira ibi. Ni ibintu byo kuziza. Nibyo Pawulo yari karavuga, ntago yari karavuga kubyerekeye kurya ibintu bitari ibyo kuribwa. Agahinyuza nimusome mu cete cya mbere, mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 6 ku murongo wa 17. Murahabona yuko Pawulo gushikara n'ubu aracemera yuko hariho ibyo kurya bizira bitari ibyo kuribwa. Niko twamye tubibona, twakuze tubibwirwa, kuko igihe cyashize gihagije gukora ibyo abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke zabo, n'izo kwifuza, n'izo kunohogwa na vino, no kudandahirwa, no kurundana aho bateretse, n'ibizira byo gusenga ibigirwamana. Petero igice cya 4 ku murongo wa 3. Mugenzi, nibyo wakuze babibona, ubikuriramwo, ubona bose banywa inzoga, ubona bose bajya ibizira. Yamara uno munsi Imana iraguhanura ngo uhindukire. Nka kino gihe n'akamaramaza, aho abaherezi bajanye inzoga ku ruhimbi, maze barubahuka bakora inzoga ihezagiye, bayitwa ngo muvinyo, inzoga ihezagiye, inzoga yo ku misa, vedimese, inzoga yo mu misa. Bagenzi, ni ibintu bikomeye cyane. Mbega mubona barubasha Imana, kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishimire, ariko bacitse biyumvira iby'ubusa. Imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Mugenzi, ntiwishinge agakuku ni kabi.
icyo utaruzi wari ukwiye gushimisha Imana. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero za Mpwemu Yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Ingaruka zo kubaho ubuzima butejejwe, uruvyaro ruhura n'ingaruka z'imyifato z'abavyeyi, ubukene bukigaragaza, mbere bamwe bakanavuga ko bari ku muvumo, yamara ni kubera bawikwegeye. Umunyezaburi yaravuze ati, narorereye Uhoraho nihanganye, antega ugutwi, yumva ugutakamba kwanje, kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mw'ishayo y'ivyondo. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Zaburi ya 40 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa kabiri. Mugenzi, ushobora kwizigira Imana, ushobora kwiyegurira Yesu muri no mugoroba, maze wamara kwiyegurira Yesu agahindura ubuzima bwawe. Emera ufate ingingo bigishoboka. Kwihana ntibiraba imyaka, ndi kwihana ntibirengana, kuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana. Nico gituma ndi ngaha kugira ngo ndababurire ibyakozwe n'igice ca 17 gushikana ku murongo wa 30. Igihe co kwihangana kuri mwebwe cyarangiye. Kumaze kumenya ukuno kuri ukabandanya kurenga nkana, uzoba ugowe. Umva ijwi riguhamagara, kandi Mpwemu na wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufise inyota naze. Ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ku isabato dufise umubatizo, dufise umubatizo uhambaye ku isabato. Nawe uhamagarwa gutangura bundi bushasha, ukiyandikisha kugira ngo nawe uzubatizwe, utangure urugendo rwerekeza muri Kanani yo mwijuru, utangure ubuzima bwejejwe, ubuzima butunganye, kandi ubuzima bufise ibyizigiro byo mwiherezo. Yesu arashaka ngo utandukane n'isi, utandukane n'amarira n'umuborogo n'agahinda kwama duhangayitse kubera kwisuka mu by'isi igihe kirekire, maze amaso yacu tuyahange mwijuru, dutandukane n'iby'isi bigishoboka, kuvavana n'iby'isi, maze amaso yacu tukayahanga mwijuru. Mu gihe c'inyigisho zihindagurika, Imana irifuza kongera gushiraho mu gihe c'inyigisho zihindagurika, aho abantu birengagije ivy'Imana yavuze. Imana irashaka muri wewe gushiraho inyigisho nzima zitunganye. Mu gihe abantu benshi bariko barakururira dimanche, Imana irashaka yuko inyigisho y'irema rishasha iciye mu isabato iba mu mutima wawe. Iyo umuntu amaze kubona ukuri, ikiba gisigaye ni kukwakira konyene. Bagenzi, mu gihe cyo kwa Nowa abantu baraburiwe banka kumva, kugeza naho ibikoko byinjira mu bwato babiraba, ariko ntibyigisha abantu mwa kino gihe. Hamwe utofata ingingo yo gutandukana n'isi, nawe uzohava usanga wabaye nkabo mu gihe ca Nowa. Ngwino ufata ingingo, wifatanye n'ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera. Bibiliya ivuga ngo, kandi amenye ikigirindwe kimatana igico gitabo, haba agacerere mwijuru nk'igihimba c'isaha. Mu buhanuzi mwijuru habaye agacerere kubera iki? Hariya muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa 31, ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, ntihazobyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Kino gihe mwijuru habaye agacerere kubera yuko Yesu azoba yaje ari kumwe n'abamarayika biwe bose. Mwijuru nta hazoba hari agacerere, bazoba biteguriye umugeni adasanzwe. Twisunze ubuhanuzi boneka muri Ezekiyeli igice ca 4 ku murongo wa 6, umunsi uhana n'umwaka. Rero umunsi umwe bingana umwaka umwe. Ubuhanuzi buva mu munsi umwe bugenda mu mwaka umwe. Ni kuvuga rero umunsi umwe n'amasaha 28 harimo iminota 1440. Umwaka umwe nawe urimo iminsi
iminota umwaka umwe urimwo iminota ibihumbi 51, imwe iminota 5,580,000, iminota ibihumbi 518,400, iminota 1,440 ingana n'iminota iyo. Mwijuru haba agacerere, mwijuru nk'igihimba c'isaha. Igihimba c'isaha, isaha imwe kugaburamo kabiri iminota 30. Iminota dufise mu buhanuzi yuko iminota 1,440 ingana n'iminota 518,400. None iminota 30 iza kungana na bingahe? Iminota 30 iza kungana n'iminota 30 kugwiza 518,400 kugabura 1,440 kubize grade 3 direct, bica bingana iminota 10,800. Iminota 10,800 irimwo amasaha 180, imisi 7 n'igice. Mu by'ukuri runo rugendo tuzorugenda imisi 7, hama ku munsi ukurikira duce twerekeza mu birimba byo mwijuru. Vuba bidatinze mu buseruko hagiye kuboneka agacu kirabura. Uko karushiriza kutwegera niko karushiriza gukayangana no kutumurikira. N'umwami n'umukiza n'umucunguzi aje gutora abacunguwe, kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero afise izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 19 ku mirongo 16. Tuzogenda runo rugendo iminsi 7. Ku munsi wa mbere tuzoca mwijuru aho data azoba yaduteguriye amazimano. Ku ruhande rwose rw'ico gitwazi kigizwe n'ibicu hariho amababa, kandi munsi yaco hariho amakurudumu mazima. Maze mu gihe ico gitwazi caterura kiduga mu kirere, ayo makurudumu yavuga cane ati wera, maze amababa yatangira kuguruka agatera hejuru cane ati wera. Mu gihe tuzoba tugiye gushika muri Yerusalemu nsha, abacunguwe natwe tuzotera ijwi hejuru twikiriza duti haleluya. Noneho n'umurongo w'abamarayika nabo bagakomeza baririmba bati wera uwera uwera umwami Imana ashobora byose. Imbere yo kwinjira mu mugwa w'Imana, umukiza azogabira bamwizera bose icibutso cy'inshinzi, kandi abambike n'ikimenyetso cyo kugororoka. Abamarayika barabagirana birebamwo imirongo y'impande 4 zingana, bakikije umwagazi umwami wabo asumbye icubahiro abamarayika bose n'abera bose, kandi afise mu maso herekana urukundo rutarondoreka abafitiye. Bagenzi, bizoba ari byiza cane ico gihe Yesu arahamagara abantu bose kwitandukanya n'isi, bakamwiyegurira, bakitegurira kuzobana natwe muri bino byiza tuzogira mwaruno rugendo mbere, kandi tukazona bigira tumaze gushika mu birimba byo mwijuru, mbere no mwisi nshasha. Mugenzi, fata ingingo yo kwiyegurira Yesu Kristo bigishoboka uno musi. Ikibazo ni ca kindi nyene, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, haraho yakuhagije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Ngwino kuri Yesu Kristo bigishoboka. Bariko baradukurikirana bari ku mbuga ngurukanabumenyi bashobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Ntutinye kutwandikira kugira ngo tukumenyeshe uko uwo bigenza. Nanjye ngiye kubagira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze Mwami kubw'urukundo rwawe umaze kutumenyesha ibiranga ubwoko bwawe n'abene gihugu bo mu bwami bwawe. None rero Mwami,
bano bantu bawe ndabamenyesheje ukuri kose, nanjye ndabasengeye ngo kuno kuri bashishikare kukwakira kandi guhindura imitima yabo. Rema gushasha imitima y'abantu bamaze kumviriza rino jambo, kandi mwami buri wese ndamusengeye kugira ngo twese icarimwe uduhe ibyizigo byo mwiherezo, kwitegura kugusanganira ubwiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.